haraza internet, harabaho gukora kuri internet. Ibyo byose bica bisaba ko abantu basubira kwicara bakiyumvira amategeko. Nukuri sinarinzi yuko TV online mungana gutya. Liste mfise mu bisanzwe dufashe abantu biyandikisha tugeze kuri 136. Niyo liste ya nyuma isaha 8. 136 muri kino gisagara benshi. Mwabonye ko ibice byinshi mutemewe, hariho abafise uburyo bafise online TV nka kujya kwa iwacu basanzwe bemewe. Birumvikana rero yuko dutegerezwa gusaba nk'uko mwabisabye ko amategeko ahinyanyurwa. Abo bantu bangana gutya si abantu bake, kandi uko mwaje nk'abaserukira ivyo binyamakuru. Iyo tubabwira tuti umwe wese naze nabo bakorana nitwari kuronka tubakwiza, ico ndakizi kiraboneka. Nagira mbanze ndabakeze kuko mwashimye kutiba, mwashimye kutaja mu zindi ngeso, mugira muti reka turondere ingene twokrea akazi. Ico nico gukeza. Yabishobora mukuru w'igihugu muri politike yiwe arafise priorite zitandatu. Avuga ati ibi bintu ndabishikako igihugu kizoba ndagishikanye aho abandi bazoca bashobora kubandanya mugabo carateye imbere. Muri izo priorite zitandatu harimo priorite zibiri mukoreramwe. Imwe agira ati kurwanya ubushomeri mu bajene, baronke icyo bakora, bakore, ntibagume barindiriye ko leta ibaha akazi. Hanyuma umunwa wose uronke icyo urya, umufuko wose uronke ifaranga. Urumva yuko nk'icyo muriko muragikorerako. Hari ikindi kijanye no kunywanisha abarundi, amahoro, paix et réconciliation. Kuko iyo muriko muragira ibiganiro, nta nahamwe ndigera mbona mugira ibiganiro byo kujyanisha abantu. Naho ndabibona yuko mvuga ngo banaka ni mwice banaka oya, mbona mwibereye muri showbiz, muri ibintu bituma abantu baryoherwa, banezerwa, banywana, bakundana. Bon, simvuze byo kuvumbura. Moya mbili. Je no si wavumbuye. Tugiye kuno musi naje navumbuye. Sawa mugabo. Igihugu rero mugabo cyubakiye ku mategeko. Nukuri igihugu cyubakirwa ku mategeko. Nta gihugu na kimwe ku isi kibaho kidafise amategeko. Itegeko ubonye ko rifise icyo ribuze, usaba yuko icyo kibuze kijamwo. Ariko ntuca ushaka ngo je nta ngorane ibindi bizokurikira. Ubanza kuja muri ivyo gusaba yuko nka kujya mwageze muti turasabye yuko sense yoraba igasubiramwo ikaraba amategeko atugenda. Sense rero mu gihe imaze kuyibona ice bitwara muri leta. Ikigiriti yamara hari ibimenyesha makuru bishasha kandi byinshi mugabo bikeneye amategeko. Hari mugabo nk'iryo n'itegeko hari gihe rimwe murabona murenga ikijanye na vie privée. Sinzi ko murayibona ko kenshi musanga mwarengera abantu akarimbi. Sa mama ipande muhe ijambo abisigurira. Reka baguhe ijambo, baguhe mikro bisigure neza. Ndagira bitango jambe n'amanga
uyu muvandimwe yarapfunzwe nije nakurikiranye urubanza rw'inaje namufashije kugenda nagerageje kugenda gusigura kwa populaire yuko ibintu ariko arazira ata partie civile ihari bamwakirije ati aja mu ngo z'abantu agenda kubafungura arafatwa n'ubutunga arafatwa n'igipolisi arashika imbere y'ubutunga amanda batatokera ati nyakubahwa partie civile yamitwariye iri hehe niyo mpamvu urumva twebwe nta electoral dukene kubera ibintu byinshi tugira n'inkinamico hari abagira inkinamico byarigeze gupanga manifestation ya sate aragira mu Kanyosha turakora manifestation n'amapankarte dushaka bakore concert nuko nyine numva nayo ndabikora kubera abantu benshi baranzi kandi byo n'izindi mushazi wanje urumva rero twabibaza rero hari n'umunsi najyaga muri presidence barabimba ati wewe ijya mugumbo kwateguye vipi none narigeze muza kumfata wani sani na yindi je bari kwa yisabira show niyo mpamvu urumva rero sense kubera aba professional biragiye gushingwa barabagaze no kuzokorera kuri bagasaba ingito yayo none ganya kuba ingito yayo kuvumbura izo bimeze ofendo kibazo d'office il faut que amategeko ari sur mesure y'iwacu bakakutwebwe duhari kugira twokipe abantu ariko nababimbira kwiba akaja abona kuri Top TV bakinye scenario y'umuntu bafatanye umugore wiwe ariko baradunda bari muri moya mbiri mwebwe cyo muri consommateur wewe hari abakonsomateur babitahura yuko ari ibintu byateguwe mugabo amategeko na professionnel mamungu ngiye muri sense cyo kuri monitoring bajyana kumurikirana mubo navuze ati jewe ni terambere hama ejo kubera ndera amavyuzi iterambere rizakomeza amavyuzi jana cyane iyi nama turiko turagira ngaze izabaragara abantu batatu mugabo ninagira ati nakana kabagwanye nabipanze kaza kuronka amavyuzi umufuko wanje muri ya politika nyine icubahiro kubera YouTube izagera monetize zoronka amafaranga ninashira ko nakana kabagwanye cyane natanije Bienfima na Big Fizo ndaza kuronka $1000 mugabo ninagira muri sense bakambuza ivyo bintu nzoshaka bihagarika niyo mpamvu urumva rero il faut amategeko adutahura yuko on est des artistes parce qu'il y a l'art de communiquer la communication c'est l'art umu artiste nawe ashobora kuba yarabyize cyane ari ibintu bimurimo urumva arakiva amategeko adutahura cyane aba youtubeur nk'aba artiste mo hari abandi bafise amayinyoto hari ndabazi benshi nka za iwacu za JCTV safi sana mwendere kure twebwe tuko tuvye tukuza amategeko y'iwacu tibandanyirize dukora sekirite y'igihugu yacu mu guteramisha abantu mu kubamara stress byo badanyije mu sinzi ko mwana wawe ni wicarire ni muzi niyo miko hanyuma itegeko hariho icyo mutari kuratangura itegeko rigenga umwuga haba harimo no gukingira wewe uri kurakora uyo mwuga kandi cyane cyane no gukingira wewe nawe urakomitwa ngo yavumbuwe ntawe urakubitwa ukumva ko yakubiswe kandi byose twese tukamenya ko yakubiswe ngo yagiye kuvumbura abari seri niko yakubiswe bon très bien icyo twumvikana ko twese ndazi neza yuko nta n'indwi iheze hariho umwe muri mwebwe ya telefone nuko nari mu yindi nama ambwira yuko yahamagawe ariko arakurikiranwa agira apfungwe kubera ibintu yashize kuri chaîne yiwe sinibuka uko ariwe ariko yahamagaye ambwira ngo mfashe namaze none uremewe gukora ku kazi ngo yashidaronka agrema ya sense utararonka agrema ukagenda ugatwara mikro ahantu urashobora gufatwa ukagirizwa yari makosa kuko rya tegeko rikingira ubwa mbere wewe nicyo gituma habaho ijya carte de la presse aho ugiye kurondera inkuru bakubajije ati ucuvuga ati je ndemerewe kubaza kuko umwuga wo kumenyesha amakuru harimo na enquête urashobora kuja gutohoza ikintu
ivyo basijanye byo kuvuga ngo bakubitanye umugabo n'umugore ugiye kutohoza yuko umugabo n'umugore by'ukuri baraye bagwanye ukaja kubitohoza neza neza kugira ngo ubujigite mwese inkuru barashobora gukurikirana kuri violation de domicile, bashobora gukurikirana kuri violation de la vie privée, bashobora gukurikirana ku bintu byinshi cyane, ariko mu gihe werekanye ko wewe umusanzwe urekuriwe gukora ushobora kuja kurondera inkuru akayikwiba mugabo wagerageje mugabo akagira ati rabaje ndafise ikibinyi imbere. Urumva rero ko irya tegeko ukurikurikirana ukurikurikiza ukurishira mu ngiro bikirira wewe ubwa mbere na mbere. Simvuze ngo nukuri nta kizoshoboka itegeko rizokwama rirya nyene oya nukuri ni bwiza shingiro rirahinduka ari iryo tegeko bavuga inyamukuru mu gihugu na rwame rirahinduka none amategeko ari munsi y'ibifati shingiro ni kuki atohinduka arashobora guhinduka kandi amategeko ahindurwa abayatora n'abatowe n'abenegihugu abenegihugu ni mwebwe muvuze muti turakeneye ko itegeko rihinduka kugira ngo ridukingire bararihindura ariko bigafata inzira y'ukuri. Ahantu umukuru w'igihugu yaberetse yuko ashikira umuntu uwo ari we wese mwoje hamwe mwese uko mungana mukandikira ikete mukamandikira ikete ntimukarisinya ati umukuru w'igihugu twaramutoye iri tegeko riratugoye duhindurire atabifanya niko bimeze kandi n'ahagiye hose